nk'uko mubizi inama nshingamateka iraheruka gutora itegeko bijanye n'amafaranga leta izokoresha guhera ejo italiki 1 y'ukwindwi 2023 gushira 2024. Ukuvuga yuko iyo twahoramo isezerana nono munsi iyo nteguro rero twarayiciye hirya turayiraba turayisubiramo turayicoca niyo ya mbere ibaye mbere kuva habaye iby'umukuru w'igihugu yifuza ihangira igihumbi na 2026. Haravuzwe yuko amafaranga leta izokoresha yiyongereye cyane kandi nivyo urugero rudasanzwe kuva ku bihumbi ku mamiliyaridi 2,300 gushika ku mamiliyaridi 3,900. Ni menshi yongere muyazokoreshwa hanyuma ayo biteze gutoza nayo arava ku bihumbi miliyaridi 2,194 aja ku miliyaridi 3,224. Mugabo rero twebwe rero twaragize mwihwezo mu muhezo hera hehe none amafaranga ahanini twazova ayatozwa amakori birazwi ko asanzwe ari amakori natozwa hagati mu gihugu. Mugabo turavye ingene yiyongereye amakori amahera azova mu makori yiyongereye cyane yiyongereye ku rugero ruto ibice kimwe n'igice kimwe nko kwijana. Ikindi tubona nuko kandi amahera ava mu butare nayo nyine si menshi ku miliyaridi 1,700 z'amakori biteze. Usanga amahera ava mu butare akiri miliyaridi 26. Mbona niyo biteze nitwa marbre niyo cyane ariko inzahabu mbona zotanga amahera make nikere yo ni make cyane za korotane ni make tererare yo ntayarimo. Urumva iby'ubutare n'ubundi nta mahera ubona agaragara ari karinjiza mu kigega ca leta. Ikindi nuko tubona hiyongereye amahera azova mu mfashanyo afasha uburundi imiliyaridi 595 ziyongereye mu mfashanyo zosabwa. Nukuvuga ko imfashanyo mu mwaka uheze yari ku miliyaridi 333, ubu naho hitezwe imfashanyo y'imiliyaridi 929. Ikindi kandi tubona nuko kwa deni bizohava bisubira kuko kya gihengeri hariho ashika hafi miliyaridi 700 atabonwa neza yazova bita deficit. Urumva ufashe iyo deficit y'imiliyaridi 700 ugashira ko najya y'imfashanyo imiliyaridi 900 nuvuga ko hafi miliyaridi 1,600 yitezwe handi mu mfashanyo canke mu madini ashobora kwaka mu gihugu. Hanyuma igikurikirana uko twabonye muco bitare dépense hariyongera amahera cane amahera ya dépense ajanye n'ubuzima bwo kubaho bwa gisi yose hafi miliyaridi 800. Kuvuga mu mishahara haragiye ko imiliyaridi 350 amenshi abakozi mu bijya byo kubaho n'ama mission ibitoro kugura imodoka nayo nyene yari yigwije incuro zibiri yari ku miliyaridi 150 mugabo ubu ni miliyaridi 328. Nukuvuga yuko budget de fonctionnement ko yiyongereye budget nayo ya investissement yariyongereye nayo nyene mugabo si ku rugero rumwe. Urumva ahaduze cyane bije yo kuba. Hanyuma ikindi tubona nuko uburemere bw'ideni butanguye nabwo nyene kwigaragaza kuko muri amadepense hariho imiliyaridi 240 zirenga azorihwa nk'ama intérêt
y'amadeni leta yari ifise, amadeni leta yari ifise ushizemo rero principal naho nyene uroni uri kuri ideni uriha ideni n'inyungu bijaye. Ideni ryonyene amurabona ko bategura kuzuri hafi miliyaridi 600, uhize ko entere ni miliyaridi ziba hafi miliyaridi 800. Ugiye ukaraba mu ubushiranganje bwongereje amahera buzokoresha cyane ni ubushiranganje bw'iga ca leta bufise budget hafi miliyaridi 1000, mugabo ayo nayo kuriha amadeni. Kandi tugira impungengero yuko nakijya gihengere kizohava kiyongereza congereza ayandi, kandi amadeni abayo hanze cyane mu gihugu hagati ikaragera ku rugero udasanzwe hafi miliyaridi 400. Kuvuga rero leta no kuhagabira kuraba neza ingana amafaranga akoreshwa, kuko ayo madeni yiyongera gutyo amakuru biza ngo yiyongereye ifashanyo zikazi ko ziraronderwa, none leta itanze gute? Kuko cyatuvuga tuti none leta iriteguye ingene izo mfashanyo yashize muri bije ko zizoza zose, murazi ko ziza hari ibisabwa. Leta irabona neza yuko mu butaratambara menshi azovayo, maze gufata mu butari byo hashobora kuvana amadovize canke n'ibindi mu mfashanyo hakava amadovize, urabona menshi ari mu mfashanyo. None turateye akamo leta abakozi bayo kabiteguye ntibasubira muri bya bindi by'amaproje adahera ugasanga amahera ntakisohotse, ndetse muri ifashanyo harajemo kimwe gishasha na appui budgetaire barayishize y'amafaranga ifashanyo izo mu kiga ca leta direct. Bijya navyo bisaba kuba witeguye mu vy'intwari bereye n'amafaranga akoreshwa ivy'ibiturire zifashanyo munsi murabizi by'agataya kazera mu byirwa biravugwa no kwitegura, kuko hari ibisaba ko izo fashanyo ziraboneka. Mugabo twamaze kubona ko muri bije zifise ikibanza kinini no gutera kamo leta kabisa yitegura, kuko nizo zagiyemo ari nyinshi ziyongera ku rugero rudasanzwe babimenye. Hama ayo madeni nayo kuko uri kuraraba kuva ko mu 2012 twaragize analize ko mu 2012 gushika mu 2023 hafi myaka 10 amakora tozwa yisuka ko yongereye na gatatu kwa madeni menshi gushika hafi miliyaridi 400. Mugabo ukabura imbisi, mukabura ibikorwa biriko biragaragara ku rumuga amashuri dero ibiki uba ayo madeni agwira, mugabo nukuraba neza nukura amafaranga ya leta igenda ari karakoresha, habe n'icigwa cyo kuraba efficacité budgétaire, kuko uravye ingene budget basuva hari n'impungenge ufasha zitabonetse yogenda gute, cagihengera c'imiliyaridi 700 yogenda gute? Uko igere bisha bigenda utusanga ya mafaranga yo mu makori ayashobora gutozwa nyene agaragara ko amiyatozwa nyene muri obe n'ayatozwa hagati mu gihugu, ayo utusanga ari karaja muri vya fonctionnement nyene navyo vyiyongereye. Umva yuko ni kibazo amadeni kwabwiriye nayo utega mufasha atabonetse zimyenda amajana ariko zibonetse naho tusanga amadeni shora kuba plan jabi rimwe je mfana musanga gwira aja mva muri berbe kandi muri akarere bitera bibuzwa. Urumva rero no kuraba neza ni kwitunga amahera ngo turiko turabona ko yagwiriye ngo azokora ibikorwa kandi ayagaragara abatari menshi. Ayo nayo yitwa kwazuza ko twatuti tuzokwitegura kugira aboneke, mbega habonetse tuzoyakoresha neza kugira tuyavyaza umusaro kugwiza umwimbi n'ahandi ho tugunye mu byo twahoraho mu ngendo twahoramwo ibi vyizibije byosubiza inyuma cyane igihugu bataravye neza, kandi nako kamuje ndagateye bataravye, kuko uvuga ngo amafaranga uzokoresha ni mu 3 mugabo 1600 hafi ca kabiri uvuga ati nifasha kuvana amadeni uzosaba
ya madeni yongera kuyandi none bizozana umwimbu ko mbona nawe wongereje muri fonctionnement cyane mu buzima bwo bwa misi yose mugiye kuraba mu ntuze ico bita investissement zikomeye uba navyo ndetse na nyinshi turabona ngo ivyo gushigikira engrais byo gufasha mu subvention de l'engrais imiliyari d'amajana 256 ni menshi umva azoja mugabo naho nifo kuzora kurubuga resultat ingene bigenda nivyo gitumye iki gisata bo kigira audit basavye audit independent yo kuraba amafaranga yagiye mu mangire ingene yatanzwe umfasha mangire n'akamaro vyazanye n'ingene abana yatawe twabonye uko abana amafaranga azosubizwa byose turi abantu barabikenereye umuco ikindi ni projet de chemin de fer yiba ariko barubaka nabo nyene bayisigiye amafaranga miliyari amajana 258 ikindi ni rya piste yo kuri aeroport y'Amerika yo ndadaye bazosubiramwo ku miliyari 50 nabimwe byo gufasha ama cooperative ku miliyari 87 nabyo bya paje byo gwara ku miliyari 32 umva ibyo ni bike hari ibindi bintu arashaka kuzana ama investment zo grande mbere urumva ayo niyo zo byo bigaragara ibi nani ma dépenses akomeye tuyasanga imishahara yongere ko miliyari amajana 359 hafi amajana 360 ashubwe rukarabye cyo kubaho kamisi nari nabivuze urumva ikibazo kuyongera fonctionnement hanyo abantu amahera zo mu madeni ari menshi kandi n'umundi ico gihenge bana ko atahandi cova mu makuru urabona ko atasagadirizo ko naho nyene ubutunzi yuko ntibwiyongera naya makuru ariko yongera twarabiravye ngaha baguma baja ku mamodoka yinjira ku ma immatriculation izi telefone mobile nyene ama message duhana no bavuze ko ama tax menshi ibintu nyene iki ku masigareti abayinjira n'ibintu mugabo ntabanga ubutunzi ngo maroveni ngo impossible oveni ngo ubutunzi ko buriyongera umva nabagana basakunda uravye na inflation d'office umva n'ikibazo donc ibikorwa bya budget programme nivyo ni dépenses batuti turakini bigira bije mu ngiro 2392 milliards imende 2003 kuja ku miliyari 339 mu bisanzwe iyi nama dépenses ibizokenerwa byumva bizokenerwa rero bizosaba uburyo ubwo buryo rero gucura tuti buvaye hari igice kizova mu makori ko bigenda nayo yandi yose nko mu butare n'ibiki sibyo hari utozi y'ugifise nayava mu mfashanyo nayo ashobora kwakwa nk'ideni ukumenya rero uruhara rwa muri byo nasiguye ko uruhara runini ayazova mu mfashanyo n'ideni ari menshi byo nabasiguye none leta iteguye gutahura ivyo bintu kuko ayo azova mu mfashanyo nayo witeze ku bandi bantu sayo ufise mu mufuko ayo y'ideni nayo uzokwaka amadeni mu gihugu hagati cyangwa usubira barafise abazoyaguha n'ingaruka bizosubira kandi ndakwereka yuko amadeni atanguye kuremera budget ya leta tutabona neza akamaro yagiriye igihugu kuko turiko dusubiza menshi muri ayo mafaranga n'umundi agumva ngo ama dépenses hariho menshi yo kuri ideni ntiwumve ngo namahera ngo menshi ngo azokoresha hariho nayo kuri ideni n'ideni rizima dépenses ayo tuzosubiza kujya no kuriha umva rero adatojwe ingorane nyinshi uvuze ngo ataje yose yifashanya wenda ko ari zango dusubiramo hari ibikorwa bitazokogwa zogumona ibintu bimeze guto igihugu gisubira inyuma urumva rero nta aha twerekaye tuti mwabipanze gutyo itegure kuko iyi budget irafise ukuntu kudasaye par rapport ingene zindi zari zimeze twaderutse kubona imfashanyo bazigi uruhara rungana gutya maze ko miza abantu fashanyo iki yari maki ubure bayihaye uruhara runini
hama imadini nayo nukura n'amadaraje gukora iki kandi tukazure tubagabisha mu karamuti nubundi naho bijya byo kwanga imishahara yongere canke bagize gute byo twe nitubyanse nimba ari kugira leta ikore neza abakozi ba leta bakore baduze umwe bagira ikivi urumva intwari iboneke baduze umwimbu badufashe kuduza umwimbu ivyo twobira muri resulta muganye bari kuduza gusinya ngo kwaduza n'amafaranga y'ubuze bwa misozi yo kubaha ibiya by'amamisiyo n'ibiki n'amakabira urumva nukuduza kubaho mugabo umwimbu atawo turiko turaduza none igihugu zakitera imbere gute kibazo kiraho hanyuma sinzi cyuvuza ati wabuze wo muri mu mboneza yavuze ati PND na ntuzi d'abord PND ntaiva wasiraba jese ntayombaza kuko ntayiraba na vision 2025 nibaza ko ngo ari kuba evari uno munsi baraye ibyo byarashitsweko mugabo PND ntiraba nta cegeranye cyo kuyevari wakiraboneka mugani cyo twandasaba twavuga tuti nituzoguma mu madokima ijana n'ibiki iyo PND yo kwinjira muri uwo mugambi tukagira igitabo kimwe kitwereka ishusho bigahera naho kwama ngo PND ngo vision 2025 ngo vision 2040 gaca kabana kajagari kandi urazi ko mu kwindi bavuze ngo abahigi benshi muca muzi nibikurikira urumva ni kibyo yose ni bibazo tubaza rero iyo vision maze kuba niyo PND ko ari mu 18 yocijamwo tukagira igitabo kimwe bivuga ngo integuro yuko amafaranga leta izokoresha yerekana pari budget programme haze kuvuga nuko ni budget programme mugabo cyane ugaha ikibanza kinini les projets d'investissement nivyo biryoshe kica kibazo nabaje yuko avec yemeje prime 40 avec votre analyse ndiko ndabikwishura ndakubwiye nturumva ni budget programme nahiba biba byiza ubonye ko hariko ama projet d'investissement menshi sivyo iri bihari wogira budget programme uri kuraduza ibi imishahara n'ibikina baho n'ibiki ukabona ko investment nkeyi urumva n'ikibazo kumbure ni mu ntango nukubanza nibije kubanza gukosora n'amakosa ashobora kuba yarakozwe mugabo igihambaye nukuba conseil y'icyo kibazo twumve ko ari kibazo ko nico kibazo cy'amadovize dufise urumva ahanini kitotogwa n'inyinshi imfashanyo zigiyemo none maze kubona yuko bwa butare canke n'iki yamaka byose ukabona rugero biriko ukabuze ko ari imfashanyo katwaza kumenya ibintu bimeze uko niko vyanditse kuvyitegura nta wisha umwotsi inzu rikirasha niko bimeze hanyuma wavuze ejo heza utunenge ngo itegeko ryaramaze gutorwa bo itegeko ryaramaze gutorwa mbere hoho utunenge twambere tutuvuga nuko kuntu nizi nteguro uwo mingo zitegura zinyegejwe ya kampanye twayitangiye kuva mu misi heze tuba ko nk'integuro ari kuba yaje mu kwezi kwa gatatu twari kwa twaragize ico tuyi abantu bayivugako bagaterera ivyiyumviro bagatuma abantu bakiribuka bakamenya ko ari vyabo bakabikurikirana mugabo rero nk'uko twayibonye dutevye tuyiko twayibonye mugaca tugira ico tuyivugako utunenge nuko tubona yuko bazohava baje mu fonctionnement mugabo mu bwo bwa misi yose by'ugwiza umwimba ari biki kandi tubona na byose mbana imfashanyo yizewe cyane kandi nkabona n'amadeni ashobora kubandanya gwira kandi ari kararemera ubutunzi nshaka gukirera igihe bimeze uko ni kugira ya reforme kugira nizo fashanyo ziboneke nabivuze reforme rero ayo reforme ni yandi mvuga ati gukorera mu muco bigikorerwa mu muco ugwanya igiturire amasoko meza iyo turiko turabivuga ugwanya igiturire utanga amasoko neza transparence muri gestion guhakaza ababishoboye amaproje yigwa neza turiko turabivuga aho yasubira inyuma amahera agasubira inyuma asubira gukora abatari ko barakora amaproje batabishoboye ibintu byangombwa ibi byose abagomba gateye akazi na muntu kudahohotera abantu gira gute la bonne gouvernance nyine ko umuntu yisanzuye y'ama espace civique ibyo byose
ni ibintu rero byose birakenewe cyane. Contrôle budgétaire ni gute za cour de compte za contrôle amafaranga ya leta bakabona ko bikenewe, bakabona ko hari origere muri gestion. Nagwanya umaze uvuga ngo appui budgétaire ushaka ko amahera aja mu kiga ca leta, ibara contrôle igenda gute? Est-ce que amafaranga na contrôle muri bya byo gutakorera mu muco ndayagu uca kuyandika gusuka gume yanditse karindira nuko deki imunye nuko mbona mu mitwe y'abamwiba mu mengo sivyo nibirimwo mugabo bakaswagana muri bice bakabiterekayo mu mitwe y'abesi ntibiriyo bibereye mu bindi bamwe mugabo muri bice n'abahinga babibonye bati nyabona bizakugenda uka muri bice kikumene n'abahinga barajamwa akabaje nakone byo mugabo politike nabwo tusanga iri mu bindi nivyo rero ahonye muhumve ngira ina kimwe cyejo nayo baci nacishuye mvuze ama reforme atabaye ama basika madokima bizara publier turabona rapport régulièrement inama nshinga amatekira bikontorora kuri de compte rafise uburyo bukwiye kugira iziraraba ati faranga aho byakoreshejwe zaje zaradotaze ko zirakora abantu barahantu gitureke ko kiragwana abatunga umurengera batafise uburenganzira bariko baragwana ya declaration de but turiko turavuga kugira ntibaje kwivanga ngo bayibe bariko barayikurikiza amaprojaja muri budget yose vya horo budget vyaheze nta madepassement budgetaire abantu ugasanga amahera bayakoresheje muri ministeri bayihayaya igakoresha umurengera idasabye uruhusha umengo no kwita ama pièces justificative araboneka ati facture nizi ibintu vyaguzwe yabaye ibintu yekira muri transparence none bana bamara bari kurabona hajya amasoko yo gukumbanda uwo banda yagwifaje gukora bijyanye iyo bandi none twiteguye barabeseke munanahana abo bantu ubutungane buriko burakora burakwita ku ntoke ugiye kujabuka nivyo rero n'abo muri multilaterale nta deni yihuta gutanga niba nyisi yose nta deni kiratanga iyo marché financier wica ko bigenze bishoboka kibuga kirajundi kiracakenye cyane ntigishobora kuja muri ivyo bisaba kuba waramaze ku ivyo ni twaba twaragize emereja muri 2040 aho wojaye ngabo ntivyo ukunda ubu nta nuwo navyo babona mutwenga nivyo shoboka